mu Burundi ubwicanyi buracahari biraboneka neza. Mwarumvise ejo bundi ko hari n'umuntu aheruka guhunguka avuye i Mahama yarishwe, abamwishe nta numwe arafatwa. Hari ibintu byinshi byerekana ko mu Burundi hakiri ibibazo. Hari amashirahamwe yo mu Burundi na mpuzamakungu aguma yerekana ko mu Burundi hari n'umutekano bitarasasagara, hakiri abantu bacicwa, hari abantu bagihohoterwa, hari abantu bakigirwa nabi bazira imigambwe bavamwo, bazira n'ibindi bintu bitandukanye. Biboneka ko rero muri ico gihugu hakiri ibibazo. Nayo maraporo asohorwa nayo mashirahamwe mu Burundi na mpuzamakungu nayo irayasoma. Muribuka neza ejo bundi ishamwe ry'umwe bwa Buraya nayo nyene ryarasohoye itangazo riremeza neza nubwo rikuye bihano umushikiranganje wa mbere, ntibivuze ko mu Burundi umutekano wasasagaye, ntibivuze ko atayakazi na muntu kubahirijwe. Ivyo byose n'ibintu biza vyemeza ko Tanzania itari kwiye gusaba ko impunzi z'abarundi zitaha. Nimba ari urwanko ishobora kuba ifitiye izo mpunzi, yoraba ibindi ukundi kuntu ibigenza, igasaba ONU ati nimudukure haba abantu twe ntitubashaka ntitubakunda, kugira ngo babatware mu bindi bihugu aho bashobora kugira amahoro n'umutekano. Naco gituma dusaba ko ONU itogwa mu mutego wa leta ya Tanzania na leta y'u Burundi, kubera imigenderanire y'abasanzwe bafitanye hagati yabo. Hari ibintu byinshi bafitanye, hari amabanga menshi bafitanye. Ariyo mpamvu ONU ico yokora yoraba amaraporo igafata ingingo, ahubwo ikanihaniriza leta ya Tanzania kubandanya itoteza impunzi zitera ubwoba kugira ngo zitahuke ku nguvu.